twari turongoye inama y'umugwi w'igihugu ujejwe ivy'akazi Comité National du Travail. Nkuko rero amategeko novuga agenga abakozi n'akazi Code du Travail aremeza yuko hariho umugwi w'igihugu ujejwe kurabira hamwe ingene Code du Travail kiraja mu ngiro. Aho rero twari dufise urutonde amategeko mperekeza, amategeko ashikiranganje yisunga amategeko agenga abakozi Code du Travail, aho bisaba yuko dusaba intererano zivuye mu mugwi w'igihugu kugira ngo aya mategeko tuze tuyashikirize ku meza y'inama shikiranganje. Ivyo nivyo twaravye rero harimo amategeko novuga ane. Irya mbere kurabira hamwe itegeko rigenga le Comité National du Travail. Twaciye hirya no hino turabona yuko iyo komite bisaba yuko amategeko yigenga abazwi na leta, kandi yuko n'uburyo bwo gukora buboneka kuko n'umugwi turavye mu itegeko ya Code du Travail ufise akazi katari gake na cane kurabira hamwe kurikirana bakoranye n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ivyerekeye ingene buzi butangwa haba mu mashirahamwe ya leta canke yigenga kugira ngo umukozi yoroherezwe, tutibagiye na secteur informel kuko Code du Travail ubu iravuga igisata ca secteur informel. Hanyuma hariho n'indi nteguro y'itegeko nshikiranganje yerekeye guha impusha ama agence d'emploi privé. Itegeko rero ryari ryasanzwe yaciye muri leta, twariko turabira hamwe yuko ivyo leta yari yasavye na cane ko ryisunga Code du Travail. Aho nyene twabonye yuko dushobora batereye kugira ngo bishobore gushikirizwa inama shikiranganje. Co kimwe n'itegeko riraba ubuzi butangwa ngaha mu karere canke kuri abantu bavuye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Co kimwe rero n'itegeko shikiranganje ryerekeye ingene hoba tunganya neza akazi ku bana. N'ubwo rero ukomeye kandi twabonye ko dukorana neza. Ico twabonye nuko muri Code du Travail hariho amategeko mperekeza ategezwa kujaho, yaba ama projet de décret, projet de loi, projet d'ordonnance ashika 72 kugira ngo ijya Code du Travail ishobora kuja mu ngiro neza. Aya mategeko rero twarabiye hamwe ayo twoshira imbere gusumba yandi na cane yaraba le secteur informel kugira ngo bajya abakozi abikora twabo n'abandi bashobora gukora bazwi n'amategeko, bashobora gutegekanizwa kazoza, bashobora kuvuzwa. Abakozi iyo tuvuze abakozi bajya bose mubona bakora mu bare bikorera twabo, baba bashoferi, baba batwara makinga, baba bikorera twabo, bajya bose mubona badandaza hirya no hino, bajya bose batezwa kugengwa n'itegeko kugira ngo bubahirizwe mu kazi bakora kandi bakore hisunzwe amategeko kugira ngo n'umwimbu ushobore kuduka. Kuko iyo abakozi bavuye muri secteur informel bakaja muri formel, no kuvuga bagakora bazwi n'amategeko, amategeko arabakingira kandi bagaheza nawe nyene bagatekanizwa kazoza. Eka mbere y'umwimbo uri kuragwira ivyo bakora bizwi mu gisata c'ubutunzi, bituma nabijya twita produit intérieur brut PIB iduga, kuko hari ubuzi bwinshi bukorwa ngatiko turaba tugasanga leta uwo mwimbo ntiwuharura. Tuma turaba novuga abajya bazwi n'amategeko gusa, mugabo hariho n'abandi bakora twabo batezwa kumenywa n'amategeko kugira ngo abakora iyo myuga bakingirwe kandi n'ivyo bakoze bimenyekane mu butunzi bw'igihugu. Turavye nk'itegeko rigenga umugwi w'igihugu uraba ivy'akazi Comité National du Travail, twari tugifise tugenda ku itegeko ry'igihumbi 1968. Urumva yuko ryari itegeko rishaje
ico gihe ntihenze ngira ngo hari nk'amashirahamwe ya leta nk'abiri gusa ubwo turavye amashirahamwe ya leta hari ubu ni menshi nico gituma dushaka gukora twihuta kugira ngo turabe yuko amashirahamwe yose ariko akurikiza amategeko code du travail abayakoramo bakingiwe ku neza yabo n'ineza y'igihugu kandi bagatekanizwa kazoza kugira ngo badashobora gukora cyane cyane ko benshi bakora ibikorwa biruhisha ntibace baba umuzigo kuri leta ahubwo bazobe batekanijwe kazoza kugira ngo abandanye babaho batagifite ingufu.